wumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi umumana canke umusongore ntafatiro Patrice ndi niteka ntangere ryo kuguha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Noneho uno munsi ho nitwizanya turabazanya. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni 38 kikaba kibaye icigwa c'indwi c'ivyigwa vy'amayagwa. Ni cigwa ca kabiri mugabo ca kabiri. Uno munsi ni cigwa ca mbere c'ibisokozo mugabo kundwiza hazoba kandi cigwa ca mbere rero kuko nico cigwa uzoba wampayemwo inyishu y'ivyo wabonye ngaha. Ni c'ibisokozo rero 10 vya mbere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nivyo bisokozo tubona uno munsi. Ikivi c'amayagwa isemo ya kabiri y'ibisokozo isize novuga nti ya kane y'ibisokozo nyabisokozo. Nukuvuga kundwiza hari ivyo nza kubaza ndakubaza nti ibisokozo ni iki kubwi wawe ibisokozo ni iki nivyo rero uzonyandikira kwikete muravyo akabehegemail@kaburungu.com canke umpamagare ku gitega canje ubusa rimwe 613 981 2237 canke kandi kwikete muravyo umuvuga ngoma akabehe yaho akaburungu fre naho nyene nzokwakira ivyo muza mwanyandikiye vyerekeye ibisokozo. Aho rero nshaka indangura kintu igisokozo izina ijambo igisokozo ryavuye hehe je ndumwigisha ndabizi mugabo ngomba ndabahe icigwa mwege muzonyandikira mumpe ivyo muzombwira nivyo bizoca biba ikiganiro rero ca mbere mugabo citse ko ari ca kabiri kizoba ari ikiganiro ca mbere cerekeye ibisokozo kuko kazoba ari akaganiro kagufi kavuga indangura kintu n'indonda ntara z'ibisokozo n'amajambo yose ahuriranye n'ibisokozo. Ubu rero tugomba dusokozanye. Urazi ko mu gusokozanya bavuga bati sokwe niruze canke ngo soma. Je ndakubaza nti sokwe. Hanyuma ingene bigenda nguko ndavuga nti sokwe niwe witabira uti niruze canke soma. Hanyuma nce mvuga ico gisokozo. Hama nda candike ngaho nce ndaguha amasogonda 12 yo kwimbyumvira inyishu. Hama nje nkubwira rero inyishu niyi canke wewe uzoba wihaye inyishu. Wewe uri muhira ni uzovuga uti kumbure nabitoye canke vyananiye. Nuko rero igisokozo ca mbere sokwe sokwe aha y'amasegonda 12 amasegonda 12 yaheze nari navuze nti sokwe nawe uti niruze sokwe nawe uti soma nti aha. Inyishu wihaye urayizi mugabo inyishu yari ubuheta bw'uwundi muhungu nukuvuga imfura yari umuhungu hanyuma ubuheta nabwo busiye kuba umuhungu. Insiguro y'ico gisokozo kundwiza igisokozo ca kabiri sokwe sokwe abanone murerura. Ndasubiramwo abanone murerura amasegonda 12 amasegonda 12 araheze. Nari navuze nti sokwe nawe uti soma sokwe nawe uti niruze abanone murerura. Inyishu ni isazi ku mukenke w'umwami isazi ku mukenke w'umwami. Inyishu nziza n'insiguro kundwiza. Igisokozo ca gatatu sokwe sokwe ababikira ba Gitega ntibitwikiriye barasazi. Amasegonda 12
aho nari navuze nti sokwe niruze canke sokwe soma. Ababikira ba Gitega ntibitwikiriye barasaze. Inyishu yari icupa ry'ibiyeri. Igisokozo ca kane, sokwe niruze, sokwe soma. Abagabo ba kera baca imanza bipfutse mu mfunda. Amasegonda 12. Amasegonda 12 araheze. Nari navuze nti sokwe niruze, sokwe soma. Abagabo ba kera baca imanza bipfuza mu mfunda. Inyishu ni zibiri. Hariho ubwa mbere igihefu canke ubumegeri. Insiguro y'ico gisokozo kundwiza. Igisokozo ca gatanu, sokwe sokwe. Abageni ba kera ntibishishira barasara. Amasegonda 12. Amasegonda 12 araheze. Nari navuze nti sokwe niruze, sokwe soma. Abageni ba kera ntibishishira barasara. Inyishu ni ikigori. Nurabe ko ari bagitoye. Igisokozo ca gatandatu, sokwe sokwe. Abakobwa ba Mwambutsa barakubita ntibomora. Ndasubiramwo. Abakobwa ba Mwambutsa barakubita ntibomora. Amasegonda 12. Amasegonda 12 araheze. Nari navuze nti sokwe niruze, sokwe soma. Abakobwa ba Mwambutsa barakubita ntibomora. Inyishu ni ibara ry'inka. Igisokozo c'indwi, sokwe sokwe. Abambara ba Ruhinda bambara impuzu mu kuzimu. Ndasubiramwo. Abambara ba Ruhinda bambara impuzu mu kuzimu. Amasegonda 12. Amasegonda 12 araheze. Aho nari navuze nti abambara ba Ruhinda bambara impuzu mu kuzimu. Inyishu ni ibiyoba. Naho nyene insiguro y'ico gisokozo kundwiza. Igisokozo c'umunani, sokwe sokwe. Abana banje bakubita ibiganza hirya nino. Abana banje bakubita ibiganza hirya nino. Amasegonda 12. Amasegonda 12 araheze. Nari navuze nti abana banje bakubita ibiganza hirya nino. Inyishu ni imitwe y'inzuzi. Igisokozo c'icenda, sokwe sokwe. Abanyerama ntibazitira barihaniza. Ndasubiramwo. Abanyerama ntibazitira barihaniza. Amasegonda 12. Amasegonda 12 araheze. Aho rero navuga nti sokwe niruze, sokwe soma. Abanyerama ntibazitira barihaniza. Inyishu ni amenyo. Igisokozo c'icumi, sokwe sokwe. Abarimiro ntibasimba mu ngoma baraguruka.
subiramwo. Abarimiro ntibasimba mu ngoma baraguruka. Segonda 12. Amasegonda 12 araheze. Yari sokwe soma, sokwe niruze. Abarimiro ntibasimba mu ngoma baraguruka. Nukuvuga inyishu niyihe ni abatimbo. Ubu rero ni wiha amanota yose wari waronse ku 10, uzoheza umbwire ni washaka, umbwire nawe inyishu wari waronse, ni wasanga inyishu watanze zigomba gusa nivyo natanze, uzoheza ubimbarire, nzoheze nanye nzobibwira abarundi batari bakeyi. Nohera heza rero ngira nti hajya ku isi ni magiranire, n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru. None ko nkwigishije nawe mfasha, nako sindakwigishije jewe ndakubajije kubera wewe ni uzompa inyishu hanyuma nkaca ndazandika ku ndwiza. Nufyonda wanditse sabone kugira ngo uzoyiyandikishije. Nufyonde ku gakengeri ngo umenyeshwe zina munsi nigishije. Nusangiza abandi ibi ndakubwiye ntuce ubwenge wenyene kuko ikirundi si ciwanje, ikirundi si ciwawe, ikirundi ni c'abarundi twese. Nushime kuko nigoye nka kwigisha kandi ariko ndakwaka amafaranga kandi kubisanzwe umukozi yamabegwa n'impembo. Nunsangiye kwikete muravyo icabarundi akabehegemayira kaburungu kome ngo nterere canke uhera amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi mu mana canke umusongwe ntafatira Patrice ndagusezeye ngo hezagira nti urakagira impundu n'impuzu, urakagira ipfundo gipfuzwa nabo ryo fufariza, urakaronka abantu bagusokoza, uronke abusokoza nukuvuga ko uzobufise umuryango muvugana. Aha kubisanzwe ndi umuntu umwe mugabo kubisanzwe twasokozanya haziko mawe n'abandi bana bose tuvukana twuzuye, nta muntu yisokoza wenyene. None rero urakagira abasokoza nawe ugire abagusokoza, urakaruka wibwa utanga utivye. Ari ikibirengeye vyose uragakunda Burundi, uragakunda abarundi, uragakunda ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi, cirunde ku kirundo cazo.